y'iyo myenda kubw'ijambo ry'Imana riri kugwira muri wewe uzotabagwa uzomererwa neza. Bibiliya avuga ngo nimumara kuronka ibihano bikeyi ngo muzogirirwa ibyiza byinshi. Uko tuzosa nikurahishurwa, ni nacyo gituma abisi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya bose, ndetse rimwe na rimwe bakaturusha n'ukweza bakatwitiranya, kuko dusangira utugori akatwitiranya, kuko dusangiye byose. Ngo babigira kenshi, rimwe na rimwe bakarya wowe imbabura imanitse. Ibyo bintu ntubyiteho ngo have ukora icyaha kugira ngo ubeho nka runaka, ngo hagenda n'amagare wowe ugenda n'amaguru. Ibyo bintu ntibyite, kuko Imana iraza ngo amagwagwa make mve. Ni igitabo cy'ubwitonzi mu kigabane cya 3 umurongo wa 4 ngo n'abantu babona ko bahanye, n'abantu babona ko watebye kurongogwa, n'abantu babona ko watebye kuronga ikibondo, n'abantu babona kuri karya myenda, ntusubire gusa. Gira Imana uti ngaburira ndundumiwe n'ibibi. Gira Imana uti ndihira sisubira kwimenesha ijisho ngo nje kurihoma. Gira Imana uti ntabara. Nababona kuri ndushi, nabona kuturato twaguhengamiye ko ciceka. Ciceka niteko rya rudasomba. Ngo kuko kwizigira kwabo kwari kuzuye ubudapfa, gira ukwizigira kuzamutse kuri hejuru. Umenye kutazopfa utabonye ukugira neza kw'Imana ukiri kuri isi y'abazima. Nico cyatumye Dawudi Imana ivuga ngo mbonye umuntu afise umutima nk'uwo nshaka. Ngo kuko numara guhura n'ibihano bikeyi uzogirirwa ibyiza byinshi. Ngo kuko Imana yarakugerageje isanga uraberanye nayo. Isanga uraberanye nayo. Iyo ugowe ugatungana, iyo ukanye ugatungana, iyo ushonje ntukome induru, iyo uhuye n'abasambanyi ukirinda, Imana iravuga ngo beranye nanje. Uri mu minwe yawe ntacyo yo kwinona, kuko umuzigamye. Nanjaho ngendera hose ndi mu minwe yawe, niyo nguma nkwishimiye. Iyo wagarikiwe n'Imana uragwana ugatsinda. Mbega amano ko ngufise icyo notinyani. Reka mbabwire bakundwa mu mukama, ubu turabana b'Imana. Ndavuze ngo ubu turabana b'Imana, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi. Papa abagabo murabande, nabahaye mikro nimwishure sindi umugabo. Bakenyezi turabande, turabana b'Imana. Abasore murabande, nabahaye mikro nimwishure. Abigeme murabande, nabahaye nimwishure. Abagwayi murabande, ingwara ugwaye yariyo yose nta ngwara ibantoye. Akaniyo katsitaye karakuzengereza kagatera isumbu umubiri wose. Abitwa ngo murakenye murabande, mbese ubutunzi nzabifete. Iga kwisi byose biboneka n'ibitaboneka n'ibyande ni iby'Imana yacu. Kuvuga ngo ndi umwana w'Imana ntubikagutere isoni. Bivuge, agarara wemye turirimbira Imana, agarara wemye turirimbira Imana, agarara wemye turirimbira Imana yacu. Umva, tanga tanga utanga unezerewe nk'uko
wawe mu munezero. Bivuge bitange. Nawe warabihawe kandi atakiguzi bigusabye. Bitange. 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 Dufise wabihawe n'Imana bitange. Turabana b'Imana. Imana itanga ibyiza byose itisha. Niko Petero yavuze. Turabana b'Usumba byose umutegetsi. Turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi papa. Turabana b'Imana. Turabana ba Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Gwimana yarabagejeje isanga baraberanye nayo. Ngwirayazi bakira nk'ishikanwa ry'inkuka. Imana niyabagendera izosanga bakaka bamere nk'imbeya ziruka mu muvumba. Bane b'Imana. Uyu mugara w'Imana niza kukugeza. Iri joro Imana niza kukugeza. Kubandi umuhingamo kubandi kigitondo. Yosanga uberanye nayo. Kuberana n'Imana niki ni hantu utunga umutima utunganye kandi ugikikijwe n'ibigutunga umutima ukibana n'umugabo abore kukibana n'indaya. Ukibana n'isutwe mwabera hose icyarimwe mu kuvuga. Ahagara mu kibona akavuga yavugara mu buri akavuga yagara. Rero uwo mupfumo we nibaza ko abagore mwawukuwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Nimuzosubire nta mugore arangwa n'ugugirana n'ugutora inyishu mu kwerura. Nta mugore n'umwe arangwa no gutora inyishu mu gushinyagura. Burya Vashiti cyamukuye mu rugo kikinjiza Estere ni kimwe. Vashiti yarazi kwihagarara ko mu burenganzira bwiwe. Arabupfana. Bose bagira intuntu burya n'umugabo we yamutaye umwami Hasoruse nawe gize intuntu. Estere nawe yarazi mu gutekana no mu gihe bamuhaye kuba muri shosho no mu gihe ibintu biri wa. Bituma yiyumvirwa n'umwami. Bituma ateguteka n'umwami gushika umwami aheba. Ngwishushana ingabo zirapfa zirenga ijana. Tekana. Harakantu ngoma ndakubwira ukazirikana. Ubundi mu buzima bwa buri munsi nubura iki kigwanisho cyitwa kwigumya. Even you are so rich, you have nothing. Nawe wabura umutunzi ungana gute, nawe uri umutunzi, nawe uzo umutunzi ungana gute, nawe utegekanya kubaka ibingana gute, udatunzira ijambo kwigumya, ufite ubusa. Imana niba yaraseguye umutima bariko bakubita umuhungu wayo. Nagira mbabwira ko Kristo ababaye Imana yabibabaye. Kujya umubyeyi akwegana n'umwana we. Akwigana n'umwana we. Niko Imana yakwegana na Kristo. Ibyari muri data byari muri Kristo, n'ibyari muri Kristo byari muri data. Gusa karorero yagomba kuduha kugira ngo tubone ko Imana igendana natwe yakwana natwe kavugana natwe. Ikimana ashaka gushikako. Ariko Imana yarigumijira gumya umutima gushikaho Kristo avuga ku musarango byose birarangiye ngo dababariye ntibazi icyo bakora. Ukwigumya nutagutunga nawe uzobukoresha abakozi 10 uzohangayika. Ukwigumya nutakugira nawe uzo warabwiye abana beza bakiga amashure menshi uzohangayika. Ukwigumya nutakugira nawe uzo ufise umugore asa n'amata yo umenga yisiga amata koga amata uzohangayika. Ukwigumya nutakugira uko biri kose uzogira ikibazo. Gira ukwigumya. Gira ukwigumya. Bibiliya mwana Siraka aravuga mu kigabane cya mbere umurongo wa 22. Ngo ishavu ridutunganye ntirizoshobora kutagira igicumuro. Bakundwa b'umukama ukwigumya bikwegera umuntu mu buhigwe budasanzwe. Turi gusozera umunsi wa 5 ntimuryamana kakana. Ngiki kizogukwegera mu butunzi butavogerwa. Ngiki kizogukwegera mu butunzi butazokwemera kumaramara ukwigumya.
igihe cyose uzogira ishavu ridatunganye, uzogira ishavu rirerire, ntibizashoboka ko udashobora kugira igicumuro mu mutima wawe. Never. Ni ngombwa ukwira kwigumya mu buzima bwawe, kuko umwana w'umuntu ashobora guhindurwa n'akantu gatoya. Udafise ukwigumya uzocumena ibanga. Ukwigumya n'ubutunzi, ukwigumya n'umutahe, ukwigumya n'umushinge, ukwigumya n'ubudahangarwa kuri buri muntu umwe wese. Ukuri kose, ukusa kose, ukungana kose, nutigumya uzokwa mujana nyabahururu. Kandi kujana nyabahururu nukumenyekana ko utayibawe na mutima mweranda. Umva Bibiliya irabisigura impamvu. Ngo imengamiro y'ishavu ry'umwana w'umuntu niko kugwa kwiwe. Nubona hari akantu kaje nk'akavurumaye kagomba kugutera ishavu, nuhengamira ukajana nabyo uzica ibyo utokwisha. Ibyo wokijije uzobyica. Uko bimeze kose, imbere y'intwari zarizo zose, imbere y'ingambi zarizo zose, gendana na Kristo, gendana mu by'ukora byose, gumana na Yesu, gumana. Gumana na Yesu, gumana na Kristo, gumana. Hajya wakubiswe, gumana na Kristo, gumana. Iyo uhemukiwe, gendana na Yesu, gendana. N'utabiziga ko, gumana na Yesu, gumana. Mu bukene bwawe, gendana na Yesu, gendana. Akumara agahinda, gumana na Yesu, gumana. Watawe n'uwawe, gumana na Kristo, gumana. Iyaguteteleje, gumana na Kristo, gumana. Mu bugwayi bwawe, gendana na Yesu, mukiza. Akiza abarwaye, gumana n'uwo mwami, gumana. Yesu n'umukiza, gumana na Yesu, gumana. Ku musego wawe, gumana na Yesu, gumana. Watevye gukundwa, gumana na Kristo, gumana. Atanga igikundiro, gendana na Kristo, gendana. Oh, gendana nande, gendana na Yesu, gendana. Muri byose nshuti, gendana na Yesu, gendana. Ishavu ridatunganye ntirizoshobora kutagira igicumuro. Na w'umuntu niko kugwa kwiwe. Iyo ushavu imbere gufata umwanzuro w'icyo ukora, ibuka Kristo ku musaraba. Iyo uhemukiwe imbere y'uguhemuka nawe, ibuka Kristo ku musaraba. Iyo ukehaniwe, iyo wibwe, iyo wasuzuguwe, iyo watawe, ibuka Kristo ku musaraba. Muvyeyi Bikira Mariya mukunda, ariko naco yari afise yovuga ngo amukure ku musaraba. Bibiliya iravuga ngo wihangana azogumya gushika, azokwigumya gushika igihe kigere. Nutagira umutima wo kwihangana, icyubahiro n'iteka byawe n'inazwa ry'Imana ishobora gutandukana nawe oringate. Ariko nugira umuhamagaro, nugira uwumugisha, nugira ububwenge, nugira ubutware, nugira ubushabazi bushingiye mu kwihangana, uzokwigumya gushika igihe cy'ugutabagwa kwawe kigere, kandi cyo sikure, kuko umunsi umungana n'imyaka igihumbi imbere y'Imana.
ni wowe uzi ko washaje utararongoka Imana irabona ko kiri muto. Ni wowe uzi ko washaje utarabyara Imana ikarabona ko kiri muto. Undi Imana kwizi kubikora. Ngo kandi umuntu wese yihangana azoba afise ubushobozi bwo kwigumya gushika igihe kigeze ngo maze akanyamuneza kamushikire hanyuma kandi kamusubize data. Ibumaze kubyumva nakindi ubusigaje mu marangamutima yawe, ubusigaje kubwira Imana uti notesha amazi y'umusarara nje nkira umwanda wose. Nyuhagira nsigare nsumbye inyange kwera. Kristo arasemerera ati unyotewe na nyegeranwe. Ngwina nawe nuzana umutima wawe ku isoko ry'ibyishimo, nuzana umutima wawe ku isoko ry'impundu, nuzana umutima wawe ku isoko ry'ubutunzi butavogerwa utongera ko mubabara ukundi. Ngwina wige guhisha amajambo yawe gushika igihe cy'ugutabagwa kigera. Ngwino uronke umutaho uko abantu benshi bazoyaga ukuri ku bwenge bwawe, niko Bibiliya ivuga. Mbabwiza ukuri kw'imigani y'ubumenyi iri mu matungo y'ubwitonzi. Namba utunze ubwitonzi ufite ubumenyi, niba ufite ubumenyi ufite ubwitonzi, niba ufite ubumenyi n'ubwitonzi ufite Imana, niba ufite Imana ufite byose, ko dufite Imana mushobora byose. Urose Imana barose byose, naho kuri iyi si yogorwa rwose, azoronka ubuhigwe nyabwo, utegerane ziteka guteye, mukozi wawe atacumuhaye, usasikira vangamiwa, tegura neza umutima wawe, Imana ironka ishikira heza, niho wategwa iteka ryawe wagenewe. Imana iza mu ijambo ryayo, Imana iza mu isezerano ryayo, Imana iza mu budahangarwa bwayo, Imana iza mu bushobozi bwayo kandi bushingiye ku kimenyetso na kimwe usibye umwuka w'Imana akorera muri iri jambo tugahabwa ubugingo. Isi nitanga ubuzima yamuvuga ngo turi paka sa turondera ubuzima, no, muri kurondera imibereho. Ubuzima butangwa n'Imana, no. Niyo mpamvu ababifise bashobora kubirirana, ababifise barabikenyukiramo, abatabifise bakarambira mu buntu bw'Imana, kandi abatabifise bakabihabwa one day, un jour J. Sanganira Imana ngiyiraje, yigize ifungurwa y'umutima, ibitekerezo bizima. Yigize ifungurwa y'ubuzima, ukubaho kuzuye, ubu yakiriye yuzuye urukundo rwawe. Mukundu wawe umukama nuba wipfuza ubwitonzi, izigama amabwirizwa ya rudasumbwa, kuko umukama azoheza bukuvotorere, ariko udafite ukwigumya uzokwa muri kurasesagura. Ubwitonzi n'indero nukubaha umukama, kandi agahimbare kiwe nukudahemuka no kugenza buhoro. Ntukigere ureka kubaha Imana, ntukigere wegera Imana n'umutima urimwo tubiri.
bakundwa b'umukama ubu turabana b'Imana uko tuzosa ni kurayishuka ariko nimufise udutima tubiri ureka gusambana kuko utararonka uguha amafaranga ureka gusambana kuko utararonka ugusambanya ureka kurenga ibigo kuko udafise amara utereka ndakubwira ikintu kimwe ni Imana yo kwididira ndakuraye dusozera amafungu udasozera mu maraso meza ya Yesu Kristo akwezi byawe byose niyo yavuye rimwe risa atanuka atabona dahera iyo yambaje iyo ataki Lucifer ruzunguza umutwe rukabura iyo ruja rukabuyabuye ngo ntukiyorobeke imbere y'abantu ahubwo uritondera amajambo yawe kugira ngo iryo uvuze rigushingira intahe ukuri kandi mu gihe runaka ngo ntukishire hejuru kugira ngo ntukoroke ngo wikwegere umugayo gihe cyose wishira hejuru wikwegera umugayo ni hani nazwe data mwana na mutima w'Imana uko niyo Mana iriho niyo Mana yamyeho niyo Mana izokwama ubu no mu myaka yose uko buriya umukama ni ngombwa anytime umwanya n'umwanya oringa atakavuye katakongeyeko umukama azogaragaza ibyo twahishije mu mitima yacu kandi umukama azobishira hasi abishira hagati abishire mu ikoraniro abishira imbere abishira inyuma bigukikize babona uguriwe kandi umukama azogushingira naye kuko wamwubashe no mu gihe bigoye ariko nuba udashaka kuba umukama azobigaragaza ko utashatse kuba umukama wenyine washatse kwininaza kandi umutima wawe wose uzokuzura intuntu uzokuzura agahinda kuko uzoba wabayeho wuzuye ubunyanganye irinde ubunyanganyi ugira umutima wo kwigomya nimoni please Wane kunera kamwe mweje nzoguhaya yo ndakuririmbe nzokuninaza ni wewe manungejeje ngahaje nzoguhaya yo ndakuririmbe nzogushimagiza jewe na wewe mukiriso dukwiye gukenguruka dukwiye kuvuza impundu dukwiye gutambira Imana yaduhaye byo hase ukwigumya kubaha Imana bigutandukanya no kuba umunyamanyanga mwari muzi Bibiliya kwivuga ngo uranyanganya ngiri ni mwene Sirake rimwe umurongo wa kangahe wa 30 ABCDE dawa twese ubyagiye mu ijuru urakaninaza mu buzima bwacu kuko ni wowe ntoranwa yacu kandi tugira beranda abahisemo kugendana nawe mukuri ku ijambo ryawe n'itegeko ryawe twatoranya katabonetse niko Zaburi ya 6 ivuga mukama akarimbi kacu nta handi gashingiye atari mu rukundo rwawe no mukuri ku ijambo ryawe ndonerera kuri uyu munsi turi gusoza 167 muri iyi minsi wadusezeraniye kutunezererezamwo kuri uyu munsi turi gusozera amafungo kuri uyu munsi windi mukama tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma ganza kandi usabwe mu buzima bwacu ganza kandi usabwe mu kubaho kwacu ganza kandi usabwe kuko uri imbyeyi yacu ni wowe mutananirwa wacu ni wowe mudatana mu ndagano wacu twiyegesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo hose twagendeye mu gihemu hose tutagize umutima wo kwigumya hose twagize ingere ku yindi hose twatukanya hose twavuze nabi tugirirwe ikigongwe mu izina rya Yesu Kristo mukama urakaninazwa mu buzima bwacu mukama urakaninazwa mu kubaho kwacu mukama urakaninazwa kuko ni wowe udutetura ni wowe duteriteka ni wowe utwitaho tugagaragara nk'abakomeye kandi twabyawe n'abasanzwe ndetse natwe tugaragara nk'abasanzwe izina ry'umwana wa Yesu Kristo niriganze mu mitima yacu ubutware bwa Yesu Kristo ni butwarire muri twebwe nyaguhora ku ngoma mwami Imana
ntacyo twaburiye mu buntu bwawe, ntacyo twaburiye mu mpuhwe zawe, ntacyo twaburiye mu rukundo rwawe, ntacyo twaburiye mu budahangarwa bwawe. Uyu munsi watwimanye utwima urupfu, watwimanye utwima abarozi. Komeza utwimane muri iri joro mazi, komeza utwimane rudasumba.